Hello, hello, hello. Nous sommes jeunes. Nous voulons la vie, la vie. Nous sommes jeunes. Nous voulons la vie. Donnez-nous les mains. Donnez-nous l'espoir. Car demain, qui demain, car demain, qui demain, car demain, demain, c'est nous. Car demain, qui demain, car demain, qui demain, car demain, demain, c'est nous. Demain, demain, mes amis, demain, c'est nous. Demain, demain, vers l'espoir, demain, c'est nous. Demain, demain, la la la. Karibu twaririmba muri primaire. Okay, ndakibutse vraiment. Ndakibutse amahoro bye. Rabusirura nemva ndi muri mudi yo kuririmba. Murakomeye muraho ndibaza mumeze bon. Okay, turashaka tuyage ikintu kimwe mu kiganiro cy'uno munsi tuza kuyaga ikintu kimwe cyonyene. Ikintu kimwe umuntu ahejeje kaminuza yokora atamutahe atarushe akazi yocaronke gakora n'ingogana atarinze gupanika no kumara 5 wirirwa muhira wirirwa baraguha ibitumbura n'ubuyi mu gitondo. No, hari ikintu kimwe umuntu ahejeje kaminuza akazi yokora kandi akikura mu bukene yafete akaba kimwe rero tukivugana ni giki. Jeni Sandrine twibara muramenyereye nga kuri Wise Human TV. Icyo kintu kimwe rero nuko uhejeje kaminuza bye urayihejeje ntuce wicarurira amaboko udarindiriye akazi muri leta ubyen darindiriye mu gisosiyete kanaka kizome. Oya birashobora guteba même na 5 na 10 ans zigahera atakintu uraronka. N'umusire twashaka tuyagura uhejeje kaminuza, please ndakwinginze ndagusabye ntiwicare kantu kamwe mu bintu byinshi ubuzi bwinshi umuntu yorondera. Mviriza girisha abana ko irashobora kuba cours du soir cyangwa kabigisha jour bavuye ku ishuri kabafasha gukora ama DAD no kwigira muhira biramuravyumva ama cours du soir bese bayita ama cours du soir. Genda mukoresha abana amakuru abana biga muri fondamentale. Kenshi abavyeyi barabura abantu bankatwa abana babo kubera kenshi abavyeyi murazi ko arabakora bataha ku mugoroba bwije nta mwanya baronka wo kusubirishamo abana babo. Mugabo arose umuntu cabiba bon. Ba rero akona kajede kamwe benshi barabukoresha mugara benshi batarabimenya. Ubu abajene bariko bararonka ama 5,000 kasanga 60,000 ugasanga ukora mardi, jeudi, samedi. Basanga inoti 1,000 barayiguha. Misi 3. Cyiyumvira rero ucuronka hamwe imisi 3 kuyundi muhana imisi 3 umva ko amahera ushobora kuyegeranya ukaronka même 200,000 même 300,000 ku kwezi wakoze ikintu cyo kwigisha abana. Dazo abantu benshi cyane bigisha abana kandi n'ukuri ntibabura isabuni ntibabura ya mega ntibabura ya bisi agwaye ni kuri dispensaire kwivuza wenyene. Rero namwe mucicaye marahejeje kaminuza cyangwa niho mu giheze cyangwa muregereje guheza umva ko nakantu ndababwiye nitwicare umva ubufise ubwenge ubufise iki umwana wo muri fondamentale kumwigisha c'est normal ni ibintu ubuzi ni ibintu bumenyereye. No, ikintu cyo guheza kaminuza ukacubanza ukicara tugisezerere. La fois passée narakunze umuntu yasanze mu rugo aradodora turamwakira turaza kutubaza mbega ngo nta bana mufise bo bashaka kwigishwa utwege twari organize ngo dukorera hafi nyene yo muhira. Initiative nziza vraiment abantu nk'aba vraiment nuko malheureusement abana banjana maze kubaha undi muntu abankaje nukuri kw'Imana nakuca ndabamuha kanyigishiriza abana
urumva ingene yipoxe volonte kugenda akadodora kumuhana ariko wewe urashobora kuba wicariye ngaho ibintu barakora bikujyana genda utanga amakuru genda ubazi urafise abagenzi hari nabo mwiganye bafise abana bafise abana mugabo ukaguma wicaye ngaho nta gihumbi ufise nta 2000 nta 3000 c'est quoi ça alors que tu as déjà terminé les universités va chercher les enfants pour ubigishe cours du soir sivyo ni kamwe sawa